N'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkwakaze nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uyu munsi w'Imana, igenekerezo ry'icumi n'icenda z'ukwezi kw'icumi na rimwe, umwaka ni 2023. Wowe udukurikira uri mu gihugu c'Uburundi ndaguhaye ikaze, nanakwipfuriza kubandanya uraroranirwa, ndetse nawe udukurikira uri hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu bihugu bibanyi nk'igihugu c'u Rwanda, igihugu ca Repubulika Iharanira Rusange ya Kongo, igihugu c'Ubuganda, igihugu ca Tanzania n'igihugu ca Kenya, mwese ndabahaye ikaze. Ndabipfurije kugira umunsi w'Imana mwiza, ndetse namwe mudukurikira muri hakurya y'imbibe z'ibihugu bibanyi ndabahaye ikaze. Nanabakengurukira cane ngaha kuri ino mboneshakure ibashikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru biba biriko biravugwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye irya nino hoba mu gihugu c'Uburundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'Uburundi mu yandi makungu. Utegerezwa gusa gufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende, ibigutohoreza hama ikabigushikiriza kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye atana kamwe kavuyemwo. Muri ano makuru ndibuze kugushikiriza iyi nkuru ivuga ko umukozi w'Imana Chris Ndikumana yaraye yanditse amateka mu gihugu ca Cameroon. Ivyo yavuze yabivugiye imbere y'abarundi isinzi ndetse n'abanyakameroni. Vyose ni ngaha kuri ino mboneshakure, ntuje kure. Ese vy'ukuri yoba yaratangaje iki? Vyose turabigushikiriza ngaha kuri ino mboneshakure. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako, hama nyene ukabandanya kubana natwe. Ntaragushikiriza iyo nkuru ariko womenya ko umushingantahe Diomede Rutamucezero yagize ico avuga ku butumwa bw'umupfasoni Denise Habonimana. Ejo haheze twarabasangije ubutumwa bw'umupfakazi Denise Habonimana hatabaza umukuru w'igihugu n'izindi nzego. Diomede Rutamucezero havugwa muri ubwo butumwa nawe nyene yatwandikiye ico abivugako. Nk'uko runo rubuga rwugururiwe abarundi bose, hano tubasangiza ubwo butumwa bugira buti: Umushingantahe Pacifique Ninahazwe, ndi Diomede Rutamucero avugwa muri audio ya Madame Denise Habonimana wacishije ku rubuga Facebook yawe. Ndakwandikiye kugira mbeshuze ibivugwa muri iyo audio, kandi na wewe wobaza ukabarikiza ugatohoza ukuri aho guhagaze. Nitwariwe n'umugabo wa Denise hamwe n'umuvukanyi wiwe bashaka gutorana itongo risiga sogokuru. Abo ntibavyawe na sogokuru wanje, bavyawe na murumuna wa sogokuru wanje. Mu Burundi umwana atorana itongo ryo kwa se yamuvyaye. Urubanza rwaraciwe, sentare irababwiza ukuri ko batavyawe na sogokuru wanje. Umushikiranganji w'ubutungane ariho ubu yarababwiye ko boshiraho intahe ishize. Baranse kuja aho bategerezwa gutorana, baranana kumvira mw'itongo. Wihweje neza audio urabona neza ko Denise Habonimana avuga ivyo bamubwiye. Ivyo birerekana neza ko hariho abantu bamwosha kandi bakamufasha kugumuka, bakamutamika n'amajambo avuga. Urashobora kugira itohoza ryawe, uzosanga ibiri muri iyo audio hari ikinyoma co kunshafuza. Nk'ikimenyamenya uzosanga abategetsi bazi iyo dosiye ari benshi, bose barababwiye ko boshiraho intahe ishize. Ndamenyesheje abumvirije iyo audio ko ari ikinyoma kibeshe. Ndasavye umushingantahe Pacifique Ninahazwe ko iyi message yoyicisha aho yacishije audio ya Denise Habonimana. Pacifique Ninahazwe, urashobora gutohoza neza kugira abagukurikirana bose kuri Facebook bamenye ukuri aho guhagaze. Nkaba ndagushimiye mu gukwiragiza iyi message yanje aho wacishije iyo audio ya Denise. Womenya neza rero ko abantu batwandikira kuri runo rubuga bavuga ko barenganijwe ku bibazo by'amatongo, tubasaba kuvyivugira mu majambo yabo. Urubuga ntaco rwongerako, ntirugira aho ruhagaze hagati y'abari mu matati y'amatongo.
abategetsi uruhande ruba ruriko rurataka nibo baheza bakabumviriza bakaraba ko hari ingingo ikenewe. Urubuga rurugururiwe umurundi wese yumva ko atagira aho avugira akamubakiye. Rurugururiwe kandi uwipfuza kwishura ku biba vyavuzwe. Abato n'abakuru barafise ijambo bose kuri runo rubuga. Ino foto muriko murabona twakoresheje hano twayirungikiwe na Diomede Rutamucero. Nayo mbandanije na ya nkuru natanguye nkugezako muri ano makuru nuko Chris Ndikumana umuvugabutumwa w'umurundi yaraye akoze amateka mu gihugu ca Cameroon. Pacifique Ninahazwa ati sinibaza ko hari umurundi harakoranya abantu bangana gutya mu mahanga. Chris Ndikumana yaraye akoze igikorane c'ubutumwa bwiza i Douala muri Cameroon. Isinzi ry'abantu bavuye mu mihingo yose ya Cameroon no mu bihugu bibanyi vya Cameroon baramwitavye. Bamwe bemeza ko baraye kabiri kuri ico kibuga bamurindiriye. Abanya-Cameroon bemeza ko nabo bakurikirana Kanguka kandi benshi bakize biciye mu butumwa bwa Kanguka. Pacifique Ninahazwe ati nama nabivuze Chris Ndikumana ni itunga ridasanzwe Uburundi bufise. Hazoba igihe atakiriho. Ugiye mu mahanga uzobazwa uti koko wewe wariboneye Chris Ndikumana mu gihe ciwe wariho? Imana rero ibandanye kurinda no gukomeza umukozi wayo, iduhezagirire Uburundi bwacu maze buhinduke igihugu c'abarundi bose, urukundo n'ubuntu bw'Imana vyiganze. Izina ry'Imana nirihabwe icubahiro. Ndabipfurije mwese umunsi mwiza wo guhimbaza Imana. Ayo mafoto tukaba tuyakesha ikinyamakuru Akeza.net. Nayo kandi hari umurundikazi abaza nimba hari abarundi bomwakira i Montreal muri Canada. Kuri runo rubuga turonka ubutumwa bw'abarundi babaza ibibazo bitandukanye. Uyu munsi hoho bwabaye ubwa mbere turonka ubutumwa bw'umurundi avuga ko yipfuza guhura n'abarundi baba mu kindi gihugu. Yanditse agira ati ndabaramukije, ndabona ko mufasha abarundi mu bibazo bitandukanye kandi ndabashimiye. Jewe ikibazo mfise sinzi ko mwari bwaronke ikindi nk'ico. Nimirije kugira urugendo mu gihugu ca Canada. Nzohagera ku wa kabiri w'indwi iza. Nzoshikira mu gisagara ca Montreal. Ariko muri ico gisagara nta muntu n'umwe ndahazi. Hamwe hoba hariho umurundi mwene wacu yoshobora kunyakira yoba akoze cane. Ndazi ko bitoroshe kwakira umuntu utazi, ariko kandi ndemera ko abarundi turi abavukanyi. Kenshi dufashanya, umuntu agatanga indaro y'igihe gitoya. Nabonye mwarafashije benshi bikagira ico bivuyemwo. Nanje ndabinginze mushire ubutumwa bwanje ku rubuga, haraho Imana yoca ngaho ikamfasha muri urwo rugendo. Hamwe hoba hari abarundi rero i Montreal bumva bokwakira uyu mwigeme w'umurundikazi, botwandikira inbox canke kuri WhatsApp akamenyetso ko guteranya 324565651 twoheza tukabahuza n'uwanditse buno butumwa. Yaraturungikiye ibimuranga birimwo na visa imwemerera kuza muri Canada. Nayo mu bindi kandi ngo amategeko amwamwe harakwiye guhinyanyurwa ndetse hagashirwaho na sentare idasanzwe Haute Cour de Justice kugira bifashe kugwanya ibiturire mu Burundi. Ivyo ni ivyashikirijwe na Rufyiri Gabriel arongoye ishirahamwe Oricom ryihaye intumbero yo kurwanya igiturire no gusesagura amatungo ya leta kuri uyu wa 17 z'ukwezi kw'I11 2023, inyuma y'uruganda rwo gushikiriza icigwa cakozwe n'iryo shirahamwe ku bijanye n'ivyo hinyanyurwa ku mategeko asanzwe ahari mu kurwanya igiturire. Rufyiri akaba abona ko ingene ingingo z'amategeko ajanye no kwerekana iyo umuntu yakuye ubutunzi ndetse no kweza amafaranga blanchiment d'argent zidatomora ibijanye n'ibihano ku barenze amategeko. Kubwiwe ngo izo ngingo zidatumbereye neza, harakwiye ko bazihinyanyura mu ntumbero yo kuja mu nzira yo kurwanya igiturire. Si ivyo gusa ngo harakwiye kandi gushirwaho inzego zidasanzwe zo kurwanya igiturire kandi zikaja ku kivi, kuko ngo bimaze kugaragara ko izo nzego zidakora bishemeye. Ngo ivyo kandi ni bimwe mu vyofasha inzego z'igihugu gukurikiza amasezerano mpuzamakungu yashizweko igikumu na leta y'u Burundi. Nk'ingaruka, Rufyiri avuga ko igihugu kibandanya kihahombera vyinshi harimwo n'imfashanyo zitandukanye
zisanzwe zitangwa n'abafashanya n'u Burundi ndetse n'abarwizatunga bokwinuba gushinga imitahe yabo mu gihugu bivanye n'uko ibijanye no kurwanya igiturire bidakorwa uko bishemeye. Abari bitavye urwo ruganda barasavye ko hakwigwa kandi ibijanye n'ingene hotegekanywa ugukingirwa kw'abadomako urutoke abatanze canke abakiriye igiturire. Hasabwe kandi ko abari mu nzego zijejwe kurwanya igiturire bohabwa inyigisho zo gukarihirizwa ubwenge ndetse no mu nyigisho zo mu mashure hagashirwaho icigwa co kwigisha urwaruka ukurwanya igiturire. Ese weho ubona ibijanye no kurwanya igiturire vyotuzwa gute? Twandikire unyuriye munsi y'ino video muri commentaire.